Nzokumva ko nacitse intege vyaheze igihe nzohagarika kugerageza. Umunsi ntumbera mwiza gusa ngo nuko nagize ivyo ndawuronkamwo, ahubwo mbera mwiza iyo nagize ico ndawukoramwo, kuko ndabizi neza ko ico nkoze hari igihe kizokura kikangarukako. Ndabizi ko ntashobora kuba uwo nshaka kuba mu gihe nohitamo kuguma meze uko meze uyu munsi. Birasaba guhinduka. Ivyo nzobikora ntagize uwo ndahabirako ngo antere intege, kuko n'ishurwe ico rikora rirasayangana ritiriwe ryiyumvira ku yandi mashurwe biri kumwe. Nivyo imigisha yose iva ku Mana. Hari imigisha uronka ataco wiriwe ukora. Iyo jewe nawe ntaco twoyikorako. Ariko hari ubundi bwoko bw'umugisha Imana icisha mu ndugumbubira. Ubwo ukora cane ukabira intuguta, akaba ari nako ugenda uba umunyamugisha. Imana ikagenda iguhezagira. Uwo mugisha ntuducike. Amakosa nkora ndiko ndagerageza ntaca ntwara, ahubwo mbabazwa n'amahirwe ncika iyo nanse gupfa kugerageza. Ivyo nkora vyinshi naho mba mbona ko ntobishobora, ndapfa kubigerageza bigatuma vyanka aho kugira ngo jewe nanke. Buri gihe indoto zanje aho nshaka kugera hahora hantera ubwoba. Impamvu si yindi nuko ari kure cane. Nimba nawe indoto zawe zitagutera ubwoba, uzomenye ko indoto zawe ari nto cane. Aho ushaka kugera ni hafi cane. Sinzokwigera na rimwe ndeka bimwe vyose ntashobora gukora ngo vyitambike vya bindi nshoboye gukora. Umuntu wese iyo yandika uko ashaka kubaho mu minsi iri imbere, ntiyigera yandika ibintu bibi, ngo azoba umukene, ngo azoba ikinebwe, canke azoba ikirofa. Ariko iyo ubayeho utagira intumbero yawe ushaka kugera, wisanga ibi bintu vyose vyakuguyeko, canke uriko uravyitwa. Ni nayo mpamvu nzokora ivyo nshoboye vyose atawe ndabiyeko ngantera intege. Ico nzoba ni jewe sabwa kugitegura mu gihe nkifise inguvu zo kubikora. Jewe nuko ndavyumva. Mbega weho uvyumva gute? Nyandikira muri commentaire numve nimba tuvyumva kimwe, canke nimba nawe hari ukundi ubibona. Aha ni Iwacu ku Muhana TV. Jewe nitwa Gusenga Derrick. Wibuke ukore subscribe canke s'abone nimba utarabikora. Imana ikurinde naho ubutaha.